Kaze Yesu Kristo akugire neza, Yesu Kristo aguha umugisha. Ndagutumiriye mu mwanya udasanzwe w'ikiganiro ciharije aho wumva amabanga adasanzwe, amabanga yo mu ijuru, amabanga akomeye cyane. Ushobora kugira partage, ushobora kugira share kugira ngo abandi bashobore gukurikirana kino kiganiro. Ushobora kugira comment, ushobora kwandika telefone ni ushobora gukoresha ni WhatsApp 75 78000 plus 257 257 78000. Ushobora gukoresha WhatsApp plus 257 75 78000 kugira ngo uze kutwandikira kugira ngo tugusengere live. Ariko uyu ni umunsi mwiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, aho wumva ibikomeye ku buzima bw'igihugu, kora partage ku buzima bw'isi, amabanga akomeye. Turaza gusoma Ezekiel, turaraba ijambo riri muri Ezekiel 47 guhera kuri 1 gushika kuri riya bashekerea gushika kuri 12. Turaza kuraba ijambo riri muri Zakariya 14 umurongo w'8 n'amajambo akomeye cyane ku buzima bwa buri muntu wese. Welcome, ikaze rero. Uraza kumva buvugishwa, uraza kumva abantu bari mu kwitaba Imana, uraza kumva impamvu zitandukanye. Yes, uraza kumva impamvu zitandukanye, uraza kumva impamvu zitandukanye. Abantu urumva impamvu zitandukanye zituma abantu abazungu bashobora kugandagura cyangwa se bashobora kwica Abanyafrika. Rero uyu ni umwanya mwiza, umwanya ukomeye cyane ku buzima bwa buri muntu wese ariko aradukurikirana. Ikaze rero, mushobora kugira partage aho muri hose, igihe cyose urimo. Yesu Kristo akugire neza. Rabashekereye. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye uri umwanya udasanzwe. Ndagushimiye kuri buri muntu wese aza kugirirwa amahirwe agadukurikirana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka aya mabanga yose buri muntu wese aza kumva, reka aze kugira ubuzima, reka aze kumererwa neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka amazi y'ubugingo atembe kuri buri muntu wese agira dukurikirane kano kanya. Reka amazi y'ubugingo yijire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka ibyari byarapfuye, reka ibyari byarapfuye kuri buri muntu wese byuguruke mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umuzuko zimubemo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Data, reka Mwuka Wera akore kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko amazi y'ubugingo, nkuko amazi y'ubugingo rabashekereya
yagiye mu kiyaga cyapfuye mere morte, mu kiyaga cy'umunyu riya bashekereya. Reka atembere kuri buri muntu wese aruta gukunda Imana, aruta yikorera Imana. Reka ayo mazi y'ubugingo, reka ayo mazi y'ubuzima budahera amwijiremo, amukorere mu izina rya Yesu. Reka nashika ku muntu wese rabashekereya atazi Imana ari mu dahimbara Imana, reka abohoke, reka kire, reka amererwe neza mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Reka ayo mazi y'urukingo, reka ashike kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Kaze Yesu Kristo agire neza. Ushobora kugira partage, ushobora gukora partage. Yesu Kristo aguha umugisha, Yesu Kristo akugirire neza. Ushobora kugira partage, gira share, gira comment, wandike. Yesu Kristo akugirire neza. Rabashekereya. Turashobora gusoma muri riya bashekereya, siya babashekereya. Turashobora gusoma muri turashobora gusoma rabashekereya. Turashobora gusoma muri Ezekiel 47 guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo ravuga ngo, umutwe w'amajambo rabashekereya, umutwe w'amajambo ravuga ngo isoko ryiburuka riva mu ngoro, angarukana mu muryango w'ingoro, hanyuma mbona amazi yiburuka ava munsi y'ubwinjiriro rw'ingoro amaja mu buseruko. Nkako iyo ngoro yaraba mu buseruko, ayo mazi nayo agatemba ava ku ruhande rw'iburyo bw'ingoro aca mu manuko bw'uruhimbi. Hanyuma anjyana hanze duciye mu nzira y'urugi rwo mu buraruko, ancisha mu nzira y'inyuma, anjyana ku rugi rwo hanze ku nzira ijya mu buseruko. Mbona amazi yiburuka ava mu ruhande rw'iburyo aho uwo muntu yasohoka ajya amaja mu buseruko. Yari afise umugozi mu minwe, apima intambwe igihumbi, acanjabutsa ayo mazi. Ayo mazi yangera ku jisho y'ikirenge, arongera apima intambwe igihumbi, anjabutsa ayo mazi. Ayo mazi yangera ku mavi, asubira gupima intambwe igihumbi, anjabutsa ayo mazi. Yangera mu mafyigo, arongera apima intambwe igihumbi. Ayo mazi acika uruzi ntashobora kujabuka, kuko yari yongerekanye. Yari amazi umuntu ashobora kogamwo, rwari uruzi umuntu atoshobora kujabuka. Ambwira ati, wabonye ga mwana w'umuntu? Araheza aranjana, yongera arangarukana ku nkombe y'urwo ruzi. Amaze kungarukana, mbona ku nkombe z'urwo ruzi hari ibiti byinshi hakuno no hakurya. Araheza ambwira ati, aya mazi atemba aja mu ntara y'ubuseruko, akamanuka muri Araba, maze akisuka mu kiyaga cy'umunyu. Iyo yisutse mu kiyaga, amazi y'ikiyaga acaba meza. None rero ibintu byose bifise ubuzima binyagaraho ahariho hose, aho urwo ruzi ruzashika hose bizobaho. Ifi zizogwira zibe nyinshi, kuko ayo mazi azoshikaho. Amazi y'ikiyaga cy'umunyu nayo azocaba meza. Hazoba ubuzima aho urwo ruzi ruzoshika hose. Abarovyi bazohagarara kuri urwo ruzi, kuva iheni Gedi gushika iheni Hegrayimu. Hazoba ikibanza cyo kwanikiramwo insenga. Urwo ruzi ruzobamwo ubwoko bw'ifi nk'ubw'iziri mu kiyaga gikuru. Izo fi zizoba nyinshi cyane. 11. Ariko urushanga n'amarima biraho urwo ruzi ruca ntibizosukugwa, bizohebegwa umunyu. 12. Hafi y'urwo ruzi ku nkombe zago hakurya no hakuno hazomera ubwoko bwose bw'ibiti
vyama ivyamwa biribwa, amababi yabyo ntazokwigera yuma, kandi ivyama vyabyo ntibizokwigera bihera, bizokwama ivyamwa uko ukwezi gutashe, kuko amazi abivomera azotemba ava mu ngoro nyeranda. Ivyamwa vyavyo bizoba imfungurwa, amababi yavyo abe umuti wo kuvura. Riya bashekerea, amababi yavyo abe abo umuti wo kuvura. Dusimbize dusome muri Zakariya 14:9, wumve ishurirwa ry'ayo mazi. Yesu 8, Zakariya 14:8 haravuga ngo kuri uyo munsi amazi mazima azosokoroka ava muri Yerusalemu, igihe cyayo kije amaja ku kiyaga cyo mu buseruko, ikindi gice cyayo kije amaja ku kiyaga cyo mu burengero, bizobuko muci no mu gatasi. Rabashekereya. Nshuti mukunzi, hano turumva amajambo akomeye cyane, amajambo adasanzwe. Hari amajambo akomeye cyane, amajambo adasanzwe, ariko nagira ngo nkubarire ibikomeye, amabanga akomeye ahari mu gihe cya none. Iki ni igihe cyo kubaka urusengero. Ntuje kure, ndaza kukubarira muri kino kiganiro abaperezida bagiye kwitaba Imana. Ntuje kure ya kino kiradiyo, ya kino kiganiro, ndakubarira ibikomeye bigiye gushikira isi n'impamvu n'icyo wakora. N'umuti rabashekere. Ndaza kukubarira n'umuti washobora gukoresha. Ndakora n'umuti washobora gukoresha. Wakora iki? Abantu benshi baribaza muri no misi, benshi bari kwibuka, benshi bari kuvuga urupfu rwa nyine cyubahiro President John Pombe Magufuli, yahoze arongoye igihugu cya Tanzania. Ariko benshi bari kurira, benshi bari kwibaza, ariko icyo wamenya wewe uri kurangurikira nuko wamenya ese bimeze biti, nanjye nakora iki, nsabwa gukora iki. Icyo nicyo kibazo gikuru wakora. Ese niwe wenyene agiye guhamagarwa n'isi? Ese niwe wenyene biri gute muri uno mwaka, muri no misi? Ntuje kure, ndaza kukubarira ibihugu bimwe bimwe abaperezida bazahamagagwa. Ndakubarira icyo gukora, ndakubarira icyo bakora, ndakubarira ati kugira bigende uku nuko abatuye muri ibyo bihugu bakora uku nuko. Niyo mpamvu ndi kukubarira. Hari amazi y'ubugingo, hari amazi akomeye. Ubundi 865, 1865, abazungu bashyizeho amategeko, bagira amategeko adasanzwe. Bavuga yuko Afrika ari kuyikuramo ubutunzi, gukereya intambara. Izi ntambara ziba muri Afrika n'abazungu. Oni impamvu akarorero igenda iri muri Kongo n'ukwiba ubutare. Impamvu iri muri Sudani yiruka kuvayo, yavuyeyo. Ese yavuyeyo amahoro yabonetse? Nuko yari hejeje iranunuza ubutare, iranunuza ibintu byose ubutunzi bafite muri Sudani, ibona kuvayo. Impamvu muri Somalia hari intambara niki? Hari ubutare, hari petrole. Uzatohoze, hari petrole abanyamerika bakwega bavomba imiringoti igenda direct. Niyo mpamvu Amerika itanga amafaranga ikahereza ibihugu Uburundi, Rwanda, Uganda, ziriya nteko nyene zagiye kugarura amahoro. Ariko bo bari kumpera z'ikiyaga bexport, batwara igitoro. Ariko urumva ko ntabwo ari urukundo na buhoro buhoro
ntabwo ari urukundo, ahubwo nuja kuri runo rubuga uraza kubona igitabo banditse kirimo aya mategeko, uraza kukibona. Icyo gitabo banditse uraza kukibona, niho uza kubona neza na neza uko abazungu babashikiriya bya bijyanye na politike barabivuga, uko babwirizwa kugira nk'ibijyanye na politike. Abazungu baravuga mu gice cya kabiri ingingo ya gatatu, izaba iri legale, ntizaba yemewe n'amategeko, ntizaba iri legitime kandi editoriale, uko izaba imeze kose nuko izaba iri kose. Niyo yagiye gusohoka aya mabanga niho yagiye gusohoka. Abazungu rero sabana beza, icyo kintu cyitwa charte de l'impérialisme ou la charte de la servitude. Ikivugo bagira ku ngingo ya mbere, iyo devise ya mbere, bakavuga ngo gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. No kuvuga iki? Gutwara isi yose no gukontorora ubutunzi bwose bwo ku isi. Politike yacu ni ikivugo kugira ngo tuganze neza, tudomine, tu-exploite, dupiye twibe, kugira ngo twuzuze amabanki yacu, hanyuma twongere ibihugu byacu tubigire ibihugu bikomeye byo ku isi. Bakavuga mu ngingo ya kabiri yuko barashobora ku isi atagihugu na kimwe cyo ku isi gishobora kugira leta yigenga, un état souverain et indépendant, na cyane cyane ibihugu byo muri Afrika. Hano rero uze kungurikira ndakubarira intambara zigiye kuba, ukunyinyurana kugiye kuba hagati ya Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Irani. Ndakubarira iyo migwi. Pourquoi iyo migwi? Reka nkubarire Amerika. Ubushize nakubarira Amerika yuko nico gihugu gifise controle y'amakuru, kigomba kwiganzira, kandi koko kiganzira isi, kuko buri gihugu cyose cyo ku isi igikontororerwa muri leta, muri maison blanche, kirakontororwa kigakurikiranwa muri maison blanche, kirakontororwa. Niyo mpamvu ngenda bikubarire Amerika uzovuga amajambo make. Twe turabanyafrika, turabirabure, telefone dukoresha n'abanyamerika nibazikontorora, barabona uko turyamye, barabona aho turi. Wewe ukoresha smartphone, uzo urabugiye kuri internet, izo kubarira turi muri Ngagara. Gituma mvuze muri Ngagara no kwara umuntu ariko aradukwikirana ari muri Ngagara. So ashobora kuri ko aradukwikirana muri Ngagara kano kayo. Telefone ufise Google izo kurokariza, izo kubarira turi muri Mukaza, uri muri Rohero, uri muri Avenue, aha avec Google Map. Hari ikitwa Google Map ikakurokariza turahana ninzo ikagutora. So rero nimba umunyamerika cyangwa uzo kwiconnecte kuri kompanyi ariyo yose, hari kompanyi dufate ziya kompanyi y'aba Amazon cyangwa izindi, nuyiconnectako izo kubarira aho uri, aho uherereye. Iyo uri muri Amerika bo baca bakubona bakakwishyura, bariko barakwishura kuvuga tuherereye ngaha na kuko la technology niyo yabo. Ntutinye technology rero, technology twebwe tubarusha mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu amashuri y'abazungu, abazungu bavuye kwiga baca babonana bakigishwa, aba babateguriye abandi ibiya bita ngo ni cours d'histoire. Ubundi cours d'histoire twebwe twazigiyemo canke tujanje muri Afrika tutazi ico bizisigura. Ubundi cours d'histoire ni ivyigwa bakongerereza ibyo batashoboye kukwigisha mu ishuri, ni ivyigwa bakwigisha ibyo batashoboye kukwigisha mu ishuri. Rero izo cours d'histoire cyangwa ibyo byigwa baheje kuvyiga, babigisha iki? Babigisha abana babo mu ishuri, bakwigishije ibyo mu ishuri, ariko twe tukwigisha ukundi uzokontorora isi, ukundi uzotwara isi yose, amategeko y'isi, nivyo babigisha nivyo babigisha. Niyo mpamvu mu Burundi cyangwa mu bihugu bya Afrika
uvuye ku ishuri baguha ngo bagusubiramo kuri risura bagusubiramo bya byigwa bakwigisha by'iwabo nyene by'abazungu ngo 1+1 = 2 nibyo bakwigisha. Ntabwo bakwigisha bya birita, ahubwo abazungu watwara isuku nuko. Ibyantu bisigaye honyene ni mu mashengero amwamwe, n'amashengero make. Hari amashengero adafite yerekwa, amashengero adafite yerekwa. So rero Ezekiel yari umuhanuzi, ari umuhanuzi, yari umwana kandi w'umutambyi, yari umurewi. Igihe Abisirayeli canke se Abayuda bagiye mu nyagano, cagiye bagenda byinshi i Babuloni, ibuka ko kandi Isirayeli yaciwe mu bice bibiri. Hari igice cya ruguru citwa ic'imiryango 10, bibiri kavuga ngo bari abe Efraimu canke aba Efraimu. Kubera gucikamo kabiri baca bemera kugira kapitali yitwa Isamariya. Aho niho haba abami ba Ahabu. Aho niho kandi ba Elisha, profeti Elisha na profeti Eliya baba. Ni mu muryango 10 y'amajyaruguru. Umuryango w'amajyepfo warimo Yuda na Benyamini, ariko bo bagumanye kapitale yabo i Yerusalemu nkuko twabisomye muri Zakariya 14:8. Naho tuvuga imiryango 10 harimo n'umuryango wa Simiyoni muri iyo miryango 10, kuko yari yamaze guteranya iba integre na Yuda. Ntibashobora kubatandukanya. Umugwa mukuru wabo wari hehe? Wari hano wita Berisheba. Benyamini, Yuda na Simiyoni bose bayita ko ari imiryango ibiri, kuko ndakwibutse yuko bayita imiryango ibiri kubera iki? Yuda na Simiyoni turi mu kwezi kwa gatatu kwitiriwe Simiyoni. Simiyoni yarafashije kugwana Yuda, gufashanya kugwana Yuda kugira bigarurire igice c'amajepfo c'Ibuyuda, maze Simiyoni ubundi ari mu bana ba Yakobo, ariko we nta mugabane bari bahawe, nta gice bari bamuhaye. Niyo mpamvu Yuda yamubareti wamfasha tukagwana maze nkazaguhako igice umugabane nitwatsinda. Byinshi niko batsinze, maze bamaze gutsinda n'umuryango wiwe yaramuhereje igice. Niyo mpamvu bayita imiryango 10, kuko harimo muri iyo miryango 10 harimo umuryango wa Manase, hakaba harimo n'umuryango wa Efraimu. Mu kindi gice gisigaye wari umuryango byinshi wa Benyamini, Yuda na Simiyoni. Abagiye kera cyane mu mahanga baraburiya miryango 10 bajanywe n'umwami w'Iperesi. Yari mubi cyane kuruta umwami wo muri Mesopotamiya. Mesopotamiya rekana kwibutse wowe kuradukurikirana ko hari muri Iraki, kuko umwami wa Mesopotamiya niwe yitwa Nebukadineza. Aho yaratandukaniye n'abandi ni hehe? We ahantu yafata hose, agiye gufata igihugu akagwana agafata igihugu, yarekera abanyagihugu iwabo. Uwo ni umwami Nebukadineza. Ariko umwami w'Ubuperesi hari uwitwa Rogerius, wewe yaca baterura abantu bose akabatwara mu kindi gihugu, agafata abandi bo muri icyo gihugu akabateragira muri icyo gihugu. Niko yabakorera rero. So muri ya miryango 10 hari habashuye kwinyegeza, bacika ku icumu, maze umwami azanya abandi kubateragiraho, barabyarana. Ari naho havuye mu gihe cya Yesu Kristo rya jambo rivuga ngo kunenana. Ibuka cagiye Yesu Kristo ariko agiye gufata wa Musamariyakazi, wa Munyakananikazi, yari Musamariyakazi, yari Munyakananikazi, yamubariye ngo mpamazi, wa mumaraya yagena abagabo 5 ti mpamazi nanje ndaguhereza amazi y'ubugingo. Arambwira ngo turanenana, ntabwo ivyo byakunda. Ambwira ati turanenana, ntabwo ivyo byashoboka gukunda. Nuko nguko ndakoresha, Imana yavuga ati reka nkoreshe ni umwami Nebukadineza nk'inkoni ibakubita ngo bagaruke kuri jewe uhoraho. Ati reka ntangure mbatumeko abahanuzi. Niho haje profete Musa, Amosi, haraza profete Yesaya, baje kera cyane abo. Yeremiya niwe ubuhanuzi bwuzuriyeho. Yeremiya yari uwo muri Anatoni mu gice cy'Ubuyuda, na Amosi nuwo hakujya mu Buyuda.
abo n'abantu batari bazwi, bari abana bato. Amosi yararagiye, ariwe Mose, ariwe Musa. Imana iramubonekera ngo genda ubwire umwami, ngo genda ubwire umwami. Yeremiya nawe ne yariko araragira akina amabiye n'abana. Imana iti naragutoranije ukiri mu nda kwa nyoko, reka utwo tuntu, reka ivyo kuragira. Yeremiya ati jewe sinzi kuvuga. Umunsi umwe yarakubiswe Yeremiya kubera ububabare bw'inkoni, aravuga ngo yirirwa aravuma amabere yamwonkeje, tiyo numa ntavuka, iyo numa nagirane. Arangije abwira Imana ngo sinzongera kuvuga. Ariko amaze kubarira Imana ngo sinzongera kuvuga, Imana ikamutera amajambo akabira, kumva ariko arasha, akavuga, yavuga akaruhuka. Niwe profete Jeremi, niwe yanditse igitabo c'amaganya aririra Ubuyuda ukuntu bugiye mu mahanga. Yeremiya mu vyigwa vya teoloji yitwa umuhanuzi w'amarira, weeping prophet. Imana ibwira Yeremiya uti nzobajana i Babuloni, ariko wowe ntuzagenda ubishatse, uzagenda ngo wowe na sekreteri wawe, umwanditsi wawe, murahitamwo swati kugenda. Umusekreteri wa Yeremiya yitwa Baruki. Nzokomeza kubarinda, mugumye ngaha nzokomeza kubarinda, nimwagenda nzobarinda. I Babuloni hagiye abanyabwenge n'abarideri, haba mu za gisirikare, mu bya politike, hagiye abanyabwenge gusa. Wewe arasigara kuko yarahanura. Amaze gusigara, bajya abaturage bato bato cyangwa se bajya abanyagihugu bato bato baramubaza, baramubaza ati kubera iki wewe ibyo waduhanuriye utagiye i Babuloni? Baramusaba, tumviriza rero, twebe ntidushaka kugenda i Babuloni, dushaka kugenda muri Egiputa. Tigenda baza Imana. Arababarira Yeremiya, arababarira tese none ningenda nkabarira Imana, nkabaza Imana, ibyo Imana izombarira muzovyemera? Atego nzovyemera. Yeremiya ababwira ati ni mu minsi 10 ngende kubaza Imana. Nyumve neza, ni mu minsi 10 ngende kubaza Imana. Tego araza arababarira ati Imana yambariye tugume ngaha, toya ibyo ntibikunda, ahubwo baca baramuboha tugende muri Egiputa b'abanyagihugu bato bato. Muri ico gihe Yeremiya cakenyera umukanda, ni naho havuye Yeremiya afata umukanda arawukenyera, anyegeza isanduku y'isezerano. Baramuboha, bamutwara by force. Niyo mpamvu bagisohoka bien sûr Yerusalemu, asaba itafari, ni mu itafari, baramu itafari, acacapako igisagara cha Yerusalemu. Niko kurimbuka kwa Yerusalemu, niko Yerusalemu yagiye kurimbuka. Uko niko Yeremiya yaje muri Afrika, kandi niho iwacu yapfiriye. Wibuke neza, umenye neza ko profete Yeremiya yapfiriye muri Afrika, yapfiriye iwacu muri Afrika. Ni nayo mpamvu isanduku y'isezerano yaritwaye muri Ethiopia. Tuvuze Ethiopia tuba duvuze Afrika. Yarizaye muri Afrika, ntabwo byasubiyeyo. So abantu ni byiza ko babimenya, babimenye bibaye n'irihishurirwa umuntu ariko arababarira. Niko ndababarira, isanduku y'isezerano riri muri Afrika, ryagumye muri Afrika. Ethiopia, uvuze Ethiopia ubuvuze Afrika. Ezekieli yagiye i Babuloni, bamaze kubona urusengero rwa Yerusalemu rusenyutse, Imana iraceceka, bagira ubwoba. Ezekieli yari umutambyi kandi yari umurebe nkuko nabivuze. Niyo mpamvu Ezekieli igice cya mbere namaze gusoma gushika igice cya 30 havuga ibi bya Isirayeli. Kuva kuri 30 gushika kuri 37 havugwa uko Imana izongera guhembura Isirayeli, koza umutima wa Yuda. Imana itangura kumuganiriza. Igice cya 40 havuga ukuntu abayuda n'abarewi bari biyanduje, sauf abo kwa Sadoki. 41 gushika kuri 44 havuga ubwiza bwayo buzongera kugaruka, ukuntu ubwiza bw'Imana buzongera kugaruka kuri Yerusalemu, ikamwereka ikiyaya kirimo amagufa, uti iyi ni inzu ya Isirayeli. Ezekiel 37 yahishuriwe yerekwa amagufa ari mu kiyaya, yongera bamuzima. Nzongera kugira neza inzu ya Isirayeli, kuzura amagufa. 47 ariho twasomye guhera ku gice cya mbere gushika kuri
Yes 12. Ezekiel atwereka ipica, atwereka ifoto y'urusengero rwa gatatu. Unyumvirize neza hano hantu. Urusengero rwa mbere ngenda gusigurire kubatswe na Salomoni, umwami Salomoni. Urusengero rwa kabiri kubatswe n'aba Zerubabeli. Urwa gatatu ntirurubakwa. Ruzubakwa ryari? Mu misi y'iherezo. Ruzubakwa ryari? Ruzubakwa mu misi ya nyuma y'isi. Ubundi urusengero ruri mwiki? Urusengero nk'uko twabisomye rurimo ibice bibiri. Igice cy'umwuka, igice cy'imwemu, rukabamo n'igice cy'umubiri. Igice rabashikiriya. Niyo mpamvu Ezekiel 47:12 mu byigwa bya teoloji, umuntu yize teoloji, utize teoloji urumva birakugora, harabihamagara urabyumva. Ariko warize teoloji, icyo gice bakita ngo ni igice cy'amazi y'ubugingo. Icyo gice ni yerekwa ry'amazi y'ubugingo. Imana idusaba iki? Ikintu cya mbere Imana idusaba, Imana isaba buri muntu wese ngo ubaka urusengero, nanjye ndazana umugezi. Niyo mpamvu tukiri ngaha. Nivyo perezida nyine cyubahiro perezida John Pombe Magufuli yaritavye Imana. Kubera iki yitabye Imana? Abazungu babigizemo uruhara, bamuhaye amafaranga ya corona, onakreye ibintu bya corona, barungika ibikoresho, barungika amafaranga, bariko barategura incanco. Izo ncanco barashobora kurungika incanco bakavuga ati naho wokwica miliyoni, hopfu miliyoni, ariko tukaronka perezida runaka, ariko tukaronka ministre runaka. Baremera bakaguhereza amafaranga, uri perezida urakenya amafaranga. Ndeka tugiye miliyarde 5 z'amadolari. Miliyarde 5 z'amadolari sinamva ko nayashira mu marundi. Ni menshi cyane. Ariko utwemerere abanyagihugu bawe ubakingire. So tukiri ngaho ngo macingirwa ko muri kino gice cya mbere mvuge abaperezida bagiye kuzapfa, kugira ngo wewe uri kuratwumva muri icyo gihugu ufate umwanya usenge. Niyo mpamvu Imana bikubariye. Kujya mu Imana ivuga ngo ntagizashikira umwana w'umuntu nibi akabanga abavugishwa banje. Ibi by'inshancu bya corona ni politike y'abazungu, kugira ngo isi ije mu bwoba, bafunga imipaka. Yes, ubundi dufata Burayi nta confinement bijya umuntu ngo amara iminsi 7 mu hoteli biriyo. Oya, Burayi ndetse no muri Amerika udivyo umanza muri kuvoyaje uripimisha nta kibazo. Ariko uvuye naho wavuye muri Afrika, uvuye Burundi mu biki, nivyo uje mu Burundi umara iminsi 7 muri hoteli, muri confinement. Kera yari iminsi 3, umara iminsi 7. Ariko usubiye hanze uja kwikonfina muhira, baba bakuzi baragukwirikirana, bavuga ati uje mu mahoteli yiki, genda muhira. Baba bakubona umara iminsi 7 nta na kimwe, ntaco bitwaye, kuba bazi ikarata babayizi. Mugabo utazi karata urumva ntavyo buzi karata. Hama no kwikingira bakubara twikingira, kwiteza urushinge si itegeko, ugenda ushaka udashaka nta ngorane. Hanyuma hamaze iminsi havugwa amajambo, ibihugu ngo byahagaritse urukingo rwa AstraZeneca rwakozwe n'abongereza banashaka Oxford AstraZeneca ngo rucanco. Hari rwakozwe na Moderna, hari rwakozwe na Johnson, hari n'izindi ziri kwizirakogwa n'ibindi bihugu bitandukanye. Ariko nagenda kubarire urucanco ni iki. Mpere kuri ubwo rwa AstraZeneca. Ubwo rwa AstraZeneca abarutoye bafashe ikintu bita embryo de l'enfant.
embryo de l'enfant mu kirundi navuga ni ingobyi. Bagiye mu ngobyi z'abana yes bavutse byose kwa muganga, n'abana baba bavutse kwa muganga, zijya ngobyi kwa muganga. Ntuzi ko kwa muganga munavugira kwa muganga mu bitaro muke. Bagiye mu ngobyi embryo des embryons oui, mu ngobyi haba hariyo embryo, bakuramo ikintu bita ADN na ARN. Ni ibintu by'ama acide acide deoxyribonucleique, acide ribonucleique. Donc n'utunyabugingo navuga ndemanwa tw'umuntu tuba turimo umuntu, kuko umuntu agizwe ugiye kumuraba kugira urabe ko umuntu apfana ikintu ni umuntu. Amaraso naho wapima umushatsi cyangwa agapima amaraso cyangwa agapima iki, upima ibintu bita ADN cyangwa ARN cyangwa ADN, maze ibyo bibonye ucubona itandukaniro. Nibyo rero abazungu bakoze, maze bamaze kubikora baca bakuramo urucanco. Niki burya hari ibintu abantu batazi. Qu'est-ce signifie le vaccin? La vaccination c'est quoi? Le vaccin c'est quoi? La vaccination, reka manze ndayivuge mu gifaransa. La vaccination est un système qui consiste à immuniser le corps humain en donnant les anticorps. Les anticorps pour protéger le système immunitaire, bien sûr. Mu kintu navuga iki, la vaccination cyangwa vaccin, manze mvuge vaccination ikigo cyo gucandaga cy'ukuri. Ni igikorwa gihesha gituma congereza abasirikare umubiri w'umuntu, mu gutuma haba la procréation, haba la création des anticorps, haba ukurema kw'abasirikare bashobora kugwanya ingwara. Vaccin urukingo bundi barukura muki, bafata ijya migera nyene yiriya ngwara akaba ariyo bagutera, ku buryo ya ngwara n'abasirikare bane baba baguteye. Ya ngwara niza igasanga le terrain, igasanga umubiri wawe hariyo babasirikare bameze nkawe, baca bagera bavuga ati iyi tere imwe bene wacu. Muri kunyumva? Sinzi kuri kurangurikira. Akarore tugende mu buryo buri physically. Igisirikare ugiye ku position ahantu hari igisirikare cyangwa hari ikambi, ntabwo uri igisirikare nawe ugenda kuwokipa uvuga ati muri abasirikare b'igihugu kimwe, uvuga ati hari bene wacu, ujurira kuwokipa handi, ujurira kurondera handi hatari kambi, akandi karere katarimo abasirikare. Siko biri none. Rero no mu mubiri bagutera babasirikare ya ngwara nyine, ku buryo ya ngwara ya vrai ije ikakwijiramo, ikinjira mu buzima mu maraso, izoca isangamo abasoda bagenzi babo, asomoma izoca isohoka, reka dusohoke, reka tugende, twarabonye mwaramaze kumushikamo, mwaramaze gushika mu mubiri uyu muntu. Nuko rero inshansho zigira. So nako ndavuga rero ibyo byizo nshansho, imbere ko shika kuvuga abaperezida bagiye gupfa, ibigiye gukurikirana, intambara zigiye kuba, ndaza kwikubarira nicyo gukora. Icyo gukora ubwa mbere ni ugusenga. Ariko rero buri nshansho zose, izo zose navuze, imiti yose ni uburozi. Tous les médicaments sont des poisons. Même le paracétamol na paracetamol ni uburozi. Urabona paracetamol ko ushobora kwifata uri kurameneka umutwe ukumva umerewe neza, nta kibazo. Urazi paracetamol mu Burundi Bujumbura ko ushobora kugenda muri pharmacie, tima paracetamol sans ordonnance bakayiguhereza, kwera paracetamol ibinini 10 bigwa amajana 2 amajana 3 bigwa amajana 3 bakabiguhereza. Tu trouves que c'est normal? C'est pas normal. Uzofate 14 grammes, uzofate ibinini 28 bya 500 mg, ubisye hamunywe, uzofata uzogutwara ku mpanda, uzakwiyahura. Ndagusubiriramo.
Paracetamol urabona ko ari umuti, ubona ko ari umuti woroshe, umuti usanzwe. Uzofate ibinini 28, amagarama 18, ibinini 28, ubisye ifu, ushire mu byo kurya canke unwe, tuzogutwara ku mpanda, uzakwiyahura. Kandi tukiraho abo tuzaba turi kumwe, nzobabarira ku munsi wa gatatu mu rusengero bazaba baje, nzobabarira ibintu bafungura, ukaba wikingiye ingwara z'umutima, cancer n'izindi nzabibabarira. N'ikintu ni ibintu by'ibiribwa ugenda ukagura, nkakubarira ukuntu biteka. Kuwa kabiri abo tuzaba turi kumwe, kuwa gatatu amasegesho kuwa gatatu tuzaba turi kumwe nzabibabarira, cyangwa bazoshobora gukurikirana Albert TV kuri wewe 3 akaburungu Albert TV akaburungu onarenage, bazakibona icyo kiganiro. Nuko abari kuri niko ndavuga rero, paracetamol nabwo nuburozi, naho abantu bayikunda. Niyo mpamvu nufata ibinini 28 ukabisyo kanywa uwo munsi bukeye, uwo munsi nyene tuzogutwara ku mpanda. Rero iriya miti ifise ama effet secondaire menshi. Igihe unyoye umuti, nagenda bigusigurire, imiti yose irafise ama effet secondaire. Effet secondaire ni iki? Ni ingaruka mbi, ni ingaruka. Effet secondaire ni ingaruka ziza en plus yuko hejuru yuko bejeje gufata uwo muti. Hari abavomisa nizo vaccine, niko biri. Hari abavomisa, unyumvize neza, hari abagira ubushuhe, hari abagira diarrhée, hari ababura appétit, hariho ibihimba by'umubiri bidasubira gukora, ukumva nta envie sexuelle, kububatse bien sûr, waba umugabo cyangwa umugore utashobora gufata. Sizo vaccine gusa, bazogutera inshinge z'umuti bita Spasfon. Spasfon ni umuti uri mu bwoko bita antispasmodique. Spasfon ni umuti utuma uvura ibintu byo kuribwa, haba cyane ku bagabo, uribwa mu nda, mu mihango, muri estomac. Spasfon zabishinge. Spasfon nibazi gutera donc abantu mu mutwe, urumva utaze byari byo, uri umugabo uzomara nk'amezi 6 canke 3 udashukwa. Nkoresha iryo rivuga ngira ngo uraryumva, kuko bariko baravuga ngo bate vaccine ngo nosubira kudemara, ngo nosubira gushukwa, ngo nosubira kugiranisa. Spasfon nawo nibagutera inshinge zingahe, zimaze kuba zingahe mu mubiri nyinshi, zo mu maraso, uzamara amezi 3 udashukwa. Ni effet secondaire ni effet secondaire ya Spasfon, ni effet secondaire ya Spasfon. Nunywa kinine imisi 7, uzomara imisi ngahe, 7 canke 2 atake na kimwe mu kanurura utumva. Donc izo ni effet secondaire z'imiti. Imiti nuko, imiti n'uburozi, imiti n'uburozi. Nibaguha umuti bita diazepam cyangwa Valium, uzokwama wumva ugunira, usinzira wumva gatiro, uri debile mu mutwe, wumva biko biraziko. Ni effet secondaire ni kwikora. Donc rero abantu batumva imiti cyari cyo vaccine byari byo, numva no byumva nyine imiti rimwe na rimwe ikiza kimwe mugabo ikica ikonona ikindi. Sometime ikiza kimwe ariko ikonona ikindi. Ariko principe wamenya ibanga, wamenya twamaze gusoma muri Ezekiel, turavuga Ezekiel 47 umviza ku karongo ka 12 kanyuma 12, ariko ku gace kanyuma ngo ivyamwa byabyo bizoba imfungurwa, amababi yavyo abe umuti wo kuvura. Ubundi Imana yararemye ibifungurwa, niyo mpamvu pourquoi abantu bamwe bagwara za kansere, bagwara izo za corona ziki nivyo bajya. Abanyaburayi gituma bagwara cyane bagira nduretse yuko harimwo na punition, reka ndabivuga uko naziriya. Unyumvise neza, hari inyama muntu uri kuranyumviriza aho uri hose, inyama ziri mu makopo zikorwa n'abashinwa, zikorwa n'abanyaburayi, ngo ni corne beef, ngo ni iki zitwa kunuku, amafi ngo nizitwa za ani batekera. Mon cher ami, ne mangez pas. Ndabigusabye mugabo, urumva nushaka urupfu ngo asoma,
ingwe urafungura nta kibazo. Bijya n'ibintu baba bakoze suforme bakwereke yuko ari ifi ari inyama ariko si ifi, n'ama produits chimiques, hujemo les produits chimiques. Tu les consommes après une année, après 2 ans, après 5 ans, cancer muzaba mureha, ugende mu bitaro ugware upfe, tukazaguhamba. C'est ça la politique. Nawe ukabinye ngo n'amakorone beef ukuha ukarya ngo n'amaani ngo n'amafi ngo na mafi wakwemera ukazimbirwa imikeke yo muri Tanganyika, wakwemera ukazimbirwa imikeke yo muri Tanganyika na ijya fi igugwa ngahe ibihumbi bingahe 5 none ufise ibihumbi 5 ntiwogura umukeke umwe ahantu kumukeke umwe wawuronka umukeke mutoyi wawuronka ku 5 yego ikiro c'imikeke ingahe n'ibiro ni 200 none mva ko harimo imikeke ine minini mugabo ngo ushaka isaradini ngo ushaka sardini ngo ushaka za ani ngo ushaka za corne beef ngo ushaka zibiki zakuzwe n'abazungu urafungura ariko je nituri kumwe mukindi yo bavongwa kica urugo karuturuka imbere nawe ushaka kwica nibyo ayo mabanga ntawe uzayakubarira. Reka ndakongere kandi mabanga akomeye cyane. Waba ufise umuntu agendana ikibazo ca diabete, waba ufise umuntu agendana ingwara ya kansera, waba ufise umuntu afite ikibazo runaka, ngira ngigwe ko ndakubarira ibintu wafata bizagufasha ku buzima bwawe. Amazi no ubuzima twamaze kubona ko nzatembesha amazi y'ubugingo, sinashoboye kubiheza kuko umwanya mbona uri kuragenda, ariko Imana yaturemeye ibyamwa, yaturemeye ibintu. Ikintu cya mbere uzakora ni ikihe? Ufate ikirahuri ku muntu agenda na kanseri, mere ku muntu agenda na kanseri. Fata ikirahuri cy'amazi ashushe. Fata poudre y'ikibuto cy'ivoka. Usye ipudre, ufata agapudre gato ushiremwo. Fata amababi y'indimu ushiremwo. Fata amababi ya avoka, ibabi rimwe rya avoka ushiremwo. Ikibuto n'ibabi ushiremwo. Fata indimu imwe ukata ibipande 4 ushiremwo. Ndizera kuri kurayumviriza. Unywe mu gitondo saa 6 ku mugoroba, gatatu ku munsi, imisi 7. Kanseri amantuze ibintu byose imigera ya kanseri izayivuye ku buzima bwawe, izayivuye ku buzima bwawe. Ntuje kure, sindakubarira baba president n'ibihugu, ndakubarira byo muri Afrika cyane cyane, ndakubarira byo muri Afrika. Ibyo handi ndaba ndabiretse nta kibazo, ndabona ko ari ibyo muri Afrika, ariko ni Burayi ndakubarira nta kibazo, ni Burayi ndakubarira aho nta kibazo. Aba diabete imisi yose azafate intore 3 z'ikirundi, intore z'ikirundi. Nimba uri kuranyumviriza uri mu ndaho uri hose, gerageza ufungure iby'ikirundi. Intore z'ikirundi, irengarenga z'ikirundi, imyumbati y'ikirundi iriho, amatike y'ikirundi ariho, umuceri w'ikirundi uriho. Fungura ibintu by'ikirundi biriho, imikeke iriho, ifi zo muri Tanganyika biriho, icyo byose biriho. Niko ndabikubarira. Inkoko z'ikirundi ziriho, amagi y'ikirundi ariho, inyama z'inka z'ikirundi ziriho, inka ndundi ziriho, ko ariho za kijambere na ndundi. Inka z'ikirundi, inyama z'inka z'ikirundi ziriho, impene z'ikirundi ziriho. Nimba wabuze inka z'ikirundi, impene z'ikirundi ndazi ziriho, wafungura inyama y'inka, impene y'ikirundi naho hari cyo waba. Inkwavu z'ikirundi ziriho. Nimba ukunda inyama, ibyo byose sinko ndabikubarira.
kubagendana ikibazo ca diabete fungura urutore rumwe mu gitondo saza ku mugoroba ziriya ndwe z'ikirundi. Mu minsi 7 diabete yawe izaba yakize. Izaba yakize. Impamvu umuntu agwara nubivana n'imirire, nuko aba yariye imirire. Isukari kagenda mu maraso. Isukari kagenda mu maraso. Isukari ikagenda mu maraso. Ibintu byinshi hariho imiti amababi avura arakuvura. Hariho igiti bita albaine. Hariho igiti cyitwa albaine. Université du Burundi kiriho. Amababi yacu avura indwara 40. Abo tuzaba turi kumwe kwa gatatu nzoba barira ikintu bakoresha kivura indwara, barabigurisha mu alimentation, barazigurisha ivyama indwara 300. None pourquoi faire recours? Imana yaremye byose, yaremye byose, yaturemeye byose, yabiduhaye byose. Nuko rero icambere muti wa mbere imbere ko ndakora abantu bagiye kwitaba Imana n'ibihugu ndabivuga, gerageza wubakire urusengero Imana. Ubaka ngo mvuga abaperezida bazapfa, ushobora kufisemo mwene wayo canke inshuti yawe. Ibanga rihari n'irihe? Ibanga ryo kuramba n'irihe? Ubakira urusengero Imana. Nivyo uri umuntu arirukanga akubaka ama etage, akagura ama parcela, akagira ama societe, akagura mu makartie yose akubaka amazu. Ubakira urusengero Imana. Nshimira Imana ko yaduhishuriye iryo banga. Turiko turubaka urusengero, tugomba kubaka urusengero, tumukwegeranya uburyo, terera isima, tuzagura ikibanza twubakira urusengero rw'Imana. Rero uwo ari we wese turamuhaye ikaze. Idini yari yasarimwo, karibu uterere, haba mu kugura ikibanza, haba no mu kubaka. Imana izaguha umugisha, Imana izakugirira neza. Ikindi wamenya, Dawidi Imana yaramusezereye. Ikintu waraga umwana wawe, ikintu waraga umuryango wawe, ntuzamuraga amafaranga, ntuzamuraga amazu, ntuzamuraga amamodoka, ntuzamuhereza uzomusigira indege. Ikintu cyonyene kibanga kihari no gukorera Imana, no gukunda Imana. Nico cyonyene. Dawidi Imana yavuze ati, yamusezeraniye ati niwe azaba na guverineri. Nibyo Yesu Kristo mu myaka 1000 yo kuganza y'umunezero, imyaka 1000 Yesu Kristo azoba ari umwami w'abami, ariko Dawidi nawe azaba ari guverineri. Sinzi nawe icyo uzaburi. Imana yavuze ati n'umwana wawe. Niyo mpamvu bamaze kwambuka inyuma y'imyaka 2000 bangaye, bamaze kugaruka basubiye ku ngoma. Sinzoreka urubyaro rwawe ntaruzokora amakosa angana gute. Niko Imana yabariye Dawidi. Nzarukubita inkoni nk'iy'umubyeyi, ariko ruzaguma ku ngoma, nzaguma ndarutetesha. Wumvirize aya masezerano, unyumvirize aya masezerano. Kuva kuri Adamu gushika uyu munsi haciye imyaka 1000. Kuva Adamu abayeho akaragije ikirenge muri Edeni haciye imyaka 600. Kuko kuva kuri Adamu kuvujika kwivuka rya Yesu Kristo haciye imyaka 4000. Niyo mpamvu usomye hano muri Ezekieli harakubara intambwe 1000 n'imyaka 1000 inshuro 4. Ni kuvuga umanuko, uburaruko, les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux. Niyo mpamvu gusenga uraba muri est, ouest, nord, sud, birafite icyo bisigura. Birafite icyo bisigura. Uzoze nzakubarira, uzoze mu rusengero tuzakubarira, cyangwa uzoze nzakubarira. Hari abasenga puru gusenga, hari abaze basenga puru gusenga.
batazi byari byo, nzakubarira icyo bisigura. Ibanga rero rihari no kubakira Imana, ivyo bituma uramba, bituma umererwa neza, nawe uzabona umugabane. Ariko kandi mpere hafi muri East African Community, hari igihugu kizatakaza umuperezida sauf akoreye Imana. Ico gihugu n'u Rwanda. Ndahereye ku Rwanda. Nimba ari abanyarwanda bariko baranyumva, basenge cyane, basenge cyane, I tell you, basenge cyane, basengera abaperezida babo. Mpereye mu Rwanda, o Rwanda, basenge cyane, basengera abaperezida babo. Aho ndabahejeje mu Rwanda, navuze modo pass cyo gukora. Ndajabutse mu Buganda, ndagiye mu Buganda. Abaganda basengere cyane abaperezida babo, basengere cyane Museveni. Narahanuye mu Buganda ati Perezida Museveni bazaba perezida, ivyo nabihanuye. Aho ndahejeje mu Buganda, ndahejeje mu Buganda, ngiye he? Reka ngende ku mugabane wa Aziya, na Amerika ndahashika. Muri Amerika, mpere muri Amerika, basengere cyane perezida waho John Biden. Mu Burusiya basengere cyane perezida waho. Buzaba perezida bashika bangahe, ibihugu bishika bingahe? Ikindi kimenyetso, buri gihugu cyose cyo muri Afrika kitazemera byihuse kwakira urukingo rwa coronavirus, buri gihugu cyose cyo muri Afrika kitazemera kwakira unyumvirize neza ziriya nkingo, urukingo rwa coronavirus, buri gihugu cyose kitazemera ingurane bahawe n'abazungu kugira ngo bakingire coronavirus, bagura amamaske, bagura amamashini n'ibindi bitanzwe n'abazungu. Umuperezida azoba arongoye ico gihugu aba aritegura kubakira urusengero Imana kugira ngo azoshikire mu rusengero rw'Imana yubatse. Ndasubiramo, buri gihugu cyose cyo muri Afrika kitazemera byihuse kwakira inkingo no kwemera amadeni abazungu bazaba batanze n'ibikoresho batanze mu bijyanye na coronavirus, yitegura uwo muperezida cyangwa abanyagihugu bitegurire kumusengera, bamufashe kubaka urusengero rw'Imana hano ku isi byose, kuko ijoro rito tuyitangurira hano ku isi. Azoba agiye no sumu, kumuha sumu, kumuha ibyanwa, nkubari umuzungu agukeneye no muri telefone yawe yaba ya fixe yaba iyi portable agukeneye, yakujya yakugiranye, yagutwara. Akoresha iki? Ubundi buryo ashobora gukoresha umuzungu ari poudre, araba ADN yiwawe, akoresha ADN yiwawe, akagira iyo poudre cyangwa iyo technology yiwawe, sibyo? None nimba bakuzaniye ikete
Amerika ambasaderi akuzaniye iketi yashyize ko pudre iriko ADN ya naka n'akarorero wewe zozu irabe bihure ADN yawe ntibihuye siwe turondera wa wundi nibyahura ADN yiwe ayikeneye niwe izazamukamo setu ubushize nakubariye ukuntu Ben Laden abazungu abanyamerika bamukoze bamufasha ukuntu byagenze wenyine. Iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe kidasanzwe cyo gusenga. Buri muntu wese guti ciwe imbere gusengera abandi nibyo, ariko manza wisengere. Sengera ubugingo bwawe, sengera umuryango wawe, sengera abayobozi bawe, basengere. Aho ndahejije ku gice cy'aba president nabavuze, ngiye kubashikiranganje ba mbere, les premiers ministres bo muri Afrika. Je reste toujours dans l'Afrique. Amerika nayivuze no mu gice cyaze nakivuze. Je reviens en Afrique, muri Afrika. Afrika tugizwe n'ibihugu 54. 54 pays africains. Ngiye kuri premier ministre, les premiers ministres de l'Afrique. Ahantu muri Afrika hari premier ministre. Muri kano karere ka East African Community kagizwe n'ibihugu ngenda bikubarire, ngenda bikwibutse. Ubwa mbere eka mbere ku Burundi, ubwa kabiri Rwanda, ubwa gatatu Uganda, ubwa kane Kenya, ubwa gatanu Tanzania, ubwa gatandatu Kongo barayemereye, ubwa karindwi Sudani. Nivyo bihugu indwi. Mu bihugu indwi navuze gushika mu kwezi kwa gatandatu hazo hapfuye deux premiers ministres. Umuti n'uwuhe wo kuramba ubuyere nk'ibivuga nkibihanura nkisubira kubivuga, sijya mbere mbivuga ndi kubisubiramo. Kubakira urusengero Imana, ndabisubiyemo. Ibihugu ndwi byo mu karere ka East African Community mu bitarenga mu kwezi kwa gatandatu, abashikiranganje ba mbere bo muri ivyo bihugu indwi babiri bazaba bamaze kwitaba Imana. Abashikiranganje ba mbere babiri babaye abashikiranganje ba mbere babiri bari ku ngoma. Abashikiranganje ba mbere babiri, ndavuze babiri, je dis bien, ndatomoye neza. Umuti n'uwuhe? Bacumva ubutumwa, bakibimenya, ubakira urusengero Imana. Je peux répéter ceci. Parmi les 7 pays de l'East African Community, parmi les 7 pays, des pays de l'Est Afrique, des pays de l'Est, de la communauté de l'Est, jusqu'au mois de juillet, il y aura des premiers ministres qui seront appelés par Dieu Tout-Puissant. Les anciens premiers ministres, les premiers ministres en exercice. Les anciens premiers ministres, les premiers ministres en exercice. 2 parmi les 7 pays qui font la communauté est-africaine. J'ai dit à propos des pays de l'Est africain, j'ai dit les présidents, il faut beaucoup prier. Si tu es le Rwandais que tu m'écoutes, il faut prier pour tes présidents, tes anciens présidents et ton président actuel.
J'ai dit en Ouganda, il faut prier tes anciens présidents et il faut prier pour le président actuel, président Museveni. J'ai déjà dit cela. J'ai déjà dit cela. Si tu es le Burundi, il faut prier pour tes anciens présidents et le président actuel. Il faut prier. La solution, en ces remèdes, en ces secrets, toi qui m'écoutes, qui que ce soit, construire l'église de Dieu. C'est tout. Actuellement, nous sommes encore de construire l'église de Dieu. Si tu as besoin beaucoup plus de prophéties, de quoi, si tu veux t'intéresser, le téléphone est là, c'est plus 257 75 128 000. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous visiter. Nous sommes Bujumbura, Burundi, centre de formation professionnelle de Kigobe, zone Gihosha, avenue du Cinquantenaire, et sur le site web, nous sommes sur le www.albintv.org. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse encore, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Je prie pour toi, pour que Dieu te fortifie aujourd'hui. Aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui et pour toujours. Voilà. Yesu Kristo akwire neza, Yesu Kristo aguha umugisha. Reka ngusengere we washoboye kumva ano majambo, ushoboye kuyasangiza haba kuri YouTube, haba ku mbuga zitandukanye. Yesu Kristo akugirire neza. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, ndagushimiye, ndaguhimbaje kuri Mana nziza, ndagushimiye, ndagutaziye kuri Mana y'imbaraga. Reka buri muntu wese agizwe ko n'aya majambo, umwuka wawe umubeko, amaso y'ubugingo amubeko, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka data utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza adutelefone yakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Reka data uwasubiye inyuma mu kugukorera asubire yumve imbaraga zo kugukorera mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Data wa twese, ijambo ryawe riravuga ngo nta kizashikira umwana w'umuntu utibiye akabanga umuvugishwa. Nuko data ndagushimira kuri buri muntu wese yumvishije amajambo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagushimira data ko wamuduhishura ku munsi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nanje nk'umuhanuzi ndavuze ngo umwuka w'urupfu aho wazanana hose ndawuhagaritse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umwuka w'amaksida ndawuhagarikije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndawuhagarikije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasabiye kuramba, ndasabiye ubwenge abayobozi ba Afrika, abaperezida ba Afrika mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasabiye imbaraga, ndasabiye ugukorera Imana, ndasabiye kubakira urushengero rwawe abaperezida ba Afrika mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndabasabiye iherezo ryiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze Yesu Kristo, urakoze data twese. Ndasabiye iherezo ryiza buri muntu wese ariko aradukurikirana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze data twese, urakoze nyakwiringirwa uhereye none iteka ryose. Amen, amen. Yesu Kristo akugire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Ushobora kuturondera uciye kuri www.akaburungu Albin TV akaburungu onarenage. Kora sabone ariyo subscribe utarabigira, ufite rimwe gusa ugiye kuri YouTube canke kuri site rimwe gusa, maze acaza akantu kera uzakomeza uronka ubuvugishwa, uronka ibiganiro bya buri munsi ibikomeye cyane. Hari n'ikiganiro gishashe kigiye gutangura cyitwa Menyana, cyitwa Menyana kimwe amabanga menshi uzacumva bizagenda neza. Yesu Kristo akugire neza, cyitwa Menyana.
buri muntu wese uzaba ukeneye muzamenyana, bizagenda neza. Yesu Kristo agure neza, azotanga umwidondoro wiwe Raba Shekereya, nawe uzawumva maze muzamenyana, bizagenda neza. Ni ikiganiro kidasanzwe cyane warugikeneye, warukirindire, cyitwa Menyana. Menyana, uzamenya ibiri muri icyo kiganiro, menyana byinshi. Icyo ngusaba ni ukugira partage, ni ukugira share, ugatumirira abantu, gukora sabone ariyo subscribe, no gukurikirana ku munsi ku munsi, ku mwanya ibiganiro bya Albert TV. Yesu Kristo agwire neza. Ni wewe statu akaburungu Albert TV akaburungu onarenage. Ikindi nimero WhatsApp ni plus 257 75 78000. Ushobora kutwandikira cyangwa dutelefona aho uri mu Burundi, uri mu mahanga, ushobora guhereza n'inshuti n'abagenzi aho bari hose anywhere, maze bakadutelefona bakatwandikira. Yesu Kristo atugire neza. Cyangwa ukaza kuri eglise aho dukorera, karibu kuri Centre de Formation Professionnelle de Kigobe. So ubu dufite programme shasha, twinjiye mu mwaka twinjiye mu mwaka wundi wa eglise. Twatangiye ku munsi wa gatatu, duba dufite iminsi yose ku wa gatatu service nziza. Samedi tuba dufite amasengesho kwihema, dimanche tuba dufite service nziza. Twatanguye kuri mercredi, aho buri muntu wese abaje asengerwa akongera agahanurirwa. N'ibintu bibiri, gusengerwa no guhanurirwa. Ukumva amakuru y'ijuru ikibane kuvugako buri muntu wese. Kandi iminsi yose samedi guhera 13h, umuhanuzi ahereza umubonano b'abanyeshengero baba nabo hanze guhera 13h. Ariko kwa gatatu na dimanche ni mubonano siri programme bien sûr, siri rendez-vous. Yesu Kristo agwire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Mu minsi iri imbere, iminsi yose kuwa mbere, mu Kigobe naho nyine tuzasubizaho ya service yo guhera saa 7 gushikana saa 11, toujours gusengerwa no guhanurirwa, gusengerwa no guhanurirwa, bien sûr no kumva yandi mabanga atandukanye y'ijuru, yo kubwirwa ivy'ijuru rivuga ku buzima bwawe, icyo wakora, uko wakwigeza. Nta dini, nta gutandukana. Karibu rero Yesu Kristo agure neza, ukore partage, ukore share. Yesu Kristo agomba